Ego mugabo ni inkuru nziza ishikiye kwa Jenerali Alain Guillaume Bunyoni. Ibihangange vya CNDD FDD noneho muri kino gihe kuri ubu ngubu vyahejeje guhaguruka. Nibiki biriko birava ku magara y'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi, General Gervas Ndirakobuca batazira Mwarabu. Nibiki biriko birashikira amagara yiwe? Abajenerali kuri ubu ngubu baremeza ko bavuguruje ivyo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye neva yari yarashinze. Barabona ko systeme ya CNDD FDD ivyo bahora basaba umuryango wa Bunyoni wahora ubisaba abategetsi kugira ngo babafashe uwabo ajanwe kuvurirwa hanze y'igihugu, kuri ubu ngubu vyoba bigiye gukunda. Abajenerali baba banzuye canke bafashe iyihe ngingo mu kanama kakoranye k'abasoda bakuru ngaha mu gihugu c'u Burundi, harimwo n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Mu bajenerali bakomakomeye cane hakaba harimo Gabriel Nizigama, General Prime Niyongabo n'abandi bajenero nka General Ntigurirwa Sirasi nawe yari yitavye ako kanama kabaye mu mwihwezo ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Atakindi bari bariko bariga ingingo ikomeye cane niyo gusohokana General Alain Guillaume Bunyoni bakamutwara kumuvuriza hanze y'igihugu. Amagara aramukitse. Ibitaro vyo mu Burundi biraboneka ko bidashoboye canke bidafise ubushobozi bwo kumuvura, kandi kutamuvura birasigura ko General Alain Guillaume Bunyoni amagara yiwe ari uwo gupfa. Abajenerali batandukanye rero inyuma yaho umukobwa wa Bunyoni Darirene Bunyoni avuye mu gacerere akagenda agatakambira kabogorza akarira agakorora musozi ku bajenerali batandukanye, abajenerali bakomeye cane abagiye babana n'umuvyeyi wiwe, akaba yabatakiye abereka ukungene umuvyeyi wabo agowe kandi agorewe ngaho mu bitaro bikuru vya Gitega. Abaganga bari berekanye ko badafise ubushobozi bwo kuvura General Alain Guillaume Bunyoni. Bunyoni indwi yose iraheze ari mu bitaro aho agwaye, kandi bikaba biboneka ko ubugwayi bwiwe kuva yoshika ngaho mu bitaro bikuru vya Gitega avanywe mu ibohero rikuru ata mitende yigeze aratora, atarigeze yoroherwa. Abaganga barakoze ibishoboka vyose ariko atakintu na kimwe bigeze bashikako. Ivyo rero abaryango ba Bunyoni bahereye ko bataka barasaba umukuru w'igihugu aranga kubumviriza. Bararaba babona ko takundi bagomba kubigenza. Nguwo bagiyeho uwa mbere ni General Ntigurirwa Sirasi, niwe bagiye gusaba ko yobavuganira ko mukuru w'igihugu n'abandi bajenero. Ntigurirwa Sirasi ngo yarababwiye ko azobafasha akabavuganira akabumvishiriza n'abandi bajenerali bakomeye cane bafata ingingo zikomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi, bagasaba ko General Alain Guillaume Bunyoni yosohoka igihugu habayeho ibihe bidasanzwe ngo naho ari umupfungwa. Bamwe mu bajenerali rero bitavye ako kanama ngo bamwe bankaga ko Bunyoni ashobora gusohoka ibitaro ngo kuko niyosohoka ibitaro Bunyoni bizoba bisa nkaho atorotse ibohero. Abandi bati Bunyoni naho yaciye akora amakosha ariko ikigongwe dushobora kumugirira nico kumuvuza, nico gukurikirana amagara yiwe. Bamwe bati Bunyoni niyoramuka asohotse igihugu azokora ibintu bikomeye cane, hamwe n'umukuru w'igihugu nawe ngo yari yavyanse ko Bunyoni ashobora gusohoka ibohero.
abajenerali batandukanye harimwo na General Prime Niyongabo, uyu nguyu atwaye igisirikare c'u Burundi, ngo nawe ni umwe mu bashigikiye iciyumviro n'icifuzo c'uko Bunyoni yosohoka igihugu akaja kuvurizwa hanze, ahasigaye akazogarukanwa nk'imbohe agasubira agapfungwa akabohwa. Ariko abandi nabo ngo ntibari bariko baravyemera, harimwo abajenero nyine batashigikiye ico ciyumviro, abari bashigikiye umukuru w'igihugu harimwo Colonel Reveriyano Ndikuriyo, nawe ako kanama yarakarimwo, ngo nawe yarari inyuma y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, avuga ko Bunyoni atohava asohoka igihugu ko adahari uburenganzira adafise. Ngo bamwe mu bajenerali bari ngaho bibukije Reveriyano Ndikuriyo nawe ko avuye hanze, avuye kwivuzayo, kandi vyaraboneka ko iyo adasohoka igihugu ngo atagomba gukira, atakabaye agihema umwuka w'abazima. Ngo vyarabaye ngombwa ko we asohoka umugabane. Abanyapolitike, abategetsi bo ngaha mu gihugu cacu Burundi, iyo basohotse igihugu atahandi babashikana mu bitaro ni i Nairobi mu gihugu ca Kenya, mu bitaro vya Aga Khan, ibitaro vya kaminuza. Aho rero bategekanya ko Bunyoni nivyo kwanga ingingo yamaze gufatwa canke yahejeje gufatwa, akaba ariyo kumusohokana igihugu bakamujana kumuvuriza ngaho muri ico gihugu ca Kenya, kugira ngo amagara yiwe atohava asinzikara. Narirya ubwo ivyo gutoroka baciye babishira ku ruhande, benshi mu bajenerali akaba ari abari bashigikiye umugambi wo kuja kuvuza General Alain Guillaume Bunyoni. Abaryango biwe rero ngo boba bariko baravyina bagasimba ko uwabo yo bagiye kuja kuvuzwa, kuko babona ko aho arembeye amagara mukitse General Alain Guillaume Bunyoni adashobora kumviriza, adashobora kuvuga, atashobora kuraba, ivyo vyose bikaboneka ko amagara yiwe yarageze habi, bisa nkaho General Alain Guillaume ari muri koma nkuko babandanya kugenda babishikiriza. Akabona ko rero ubushobozi bw'abaganga n'ibikoresho vyo ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ubuganga canke ubuvuzi bushitse budashitse butari ku rwego rwiza bw'uko bovura General Alain Guillaume Bunyoni akagaruka agakira, nkuko bariko baragenda babivuga ngaho muri aya makuru. Amakuru yacu rero, amasoko yacu nkuko babidutangarije, bakaba bari amasoko amwe ava mw'iperereza, abandi bakava mu mugambwe wa CNDD FDD mu bakada b'imbere, bakaba aribo bariko baragenda baduha ayo makuru y'ibiriko bigiye gushikira General Alain Guillaume Bunyoni. Bunyoni ariko ngo yogenda ashobora kuzotwagwa mw'ibanga rikomeye cane, agatwagwa mu buryo bukomeye, ku buryo abashaka kumutorokesha, narijya ko vyavuzwe ko Bunyoni agomba gutoroka ibohero, agatoroka ibitaro aho agwariye, abagomba kumutorokesha ku buryo batazohava batahura umugambi wo kuja kuvuza Bunyoni. Bamwe bati mu bandi batanze ivyiyumviro, bamwe biyumviraga ko bogenda bakazana abahinga mu baganga, bakazana n'ibikoresho vyabo, bakaza bagapima Bunyoni, hama bakaza kumuvurira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ariko abandi bakabona ko bitashoboka, kandi ko ivyo vyihutirwa ko General Alain Guillaume Bunyoni atwagwa kuvuzwa, amagara yiwe agakurikiranwa hakiri kare, kuko umwanya ku mwanya ko murashobora kumviriza inkuru mbi. Ivyo navyo nivyo abaganga
bakurikirana amagara ya General Alain Guillaume Bunyoni baciye bashikiriza ku munsi w'ejo, bavuga ko yataye ubwenge adahema, guhema vyanse, bamushize kuri bijya vyuma vya oxygene bishobora kumufasha guhema, ibindi vyose kumva, kuvuga, kuraba, ivyo ntavyo ashoboye. Mugabo namwe muravyumviriza kondisiyo arimo canke uburyo arimwo aho ashitse muri kino gihe. Ubutegetsi rero bariko baribaza ukungene azosohoka igihugu, n'abajepe bajya bacungera abanyepolitike nabo bazomugenda ko bamuherekeje no kuja kumurinda aho azoba ari ngaho muri Kenya mu bitaro vya Aga Khan, ibitaro vya kaminuza ya Aga Khan nyine bisanzwe bikurikirana kandi bikavura amagara y'abanyapolitike n'abategetsi bo mu gihugu cacu c'u Burundi. Tubibutse ko Reveriyano Ndikuriyo yaravuriweyo, uyundi yavuriweyo ni Deniza Bucumi Nkurunziza ubwo yari yatowe umugera wa COVID-19 ari mu mwaka w'ibihumbi 2020, aho kandi nyine yavuriwe muri ico gihugu, hama nyuma akanataha asanga umuganji wiwe umuhisi Petero Nkurunziza yapfuye yashengeye. Tuvuye kuri iyi nkuru ya General Alain Guillaume Bunyoni, reka tubabwire ko mu gisata c'indero abigisha bariko baridoga ko ivyankenerwa vyose bibafasha kugira ngo bakurikirane banakore neza uwo murimo wabo wo kwigisha ngo bitariko biraboneka. Ni irya nino kandi ni igihugu hafi nka cose aho abigisha bariko baridoga basaba ko rero ubutegetsi igihugu c'u Burundi cogira ico gikoze kugira ngo bace bafasha abo bigisha kuronka ivyo vyangombwa nkenerwa vyose muri ico gikorwa co kwigisha no gutanga ubumenyi. Tuvuye mu gisata c'indero reka tuje mu gisata c'amagara y'abantu. Abantu 94 gushika mangaya kw'igenekerezo rya 19 Gitugutu nibo bakiri mu bitaro bagwaye iciza ca kolera nk'uko biriko biragenda bivugwa. Bari mu burere bw'ubuvuzi bugiye butandukanye, Cibitoke, Mpanda, Gitega n'ahandi n'Itare, ahandi hatandukanye hari abo bagwayi bari mu bitaro. Tubibutse ko kandi bivugwa ko abantu barenga 1000 aribo bagwaye ico kiza ca kolera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bakaba rero abo mu gisata c'ubuvuzi basaba ko ubutegetsi, intwaro yokwiragiza amazi ijya nino, amazi meza, kugira ngo haze harakogwa isuku. Iryo suku rikorwe n'abanyagihugu hafi ya bose kugira ngo birinde ico ciza, na cane cane ko giterwa n'umucafu nk'uko biriko biragenda bishikirizwa nabo mu gisata c'amagara y'abantu. Nayo mu gisata c'umutekano reka bariho dusoreza amakuru yacu, tubabwire ko bajya bagizi ba nabi, abasumye b'urusaku, intasi z'amaneko zafatiwe ku mupaka mutoyi wa Kavimvira kandi zanafatanwe imashini nyabwonko, barafatanwa telefone ngendanwa, simu ngendanwa, barafatanwa n'ibindi bikoresho vy'ikoranabuhanga vyo bijanye n'ubuhinga bwa none, aho rero banafatanwe n'inkoho yo mu bwoko bwa AK-47 canke AK-47 yo basanzwe izwi kw'izina rya Kalachnikov. Aho rero abo bafatanwe iyo nkoho n'ivyo bikoresho ngo biboneka ko zari maneko zafatiwe mu muduga wa Mercedes Benz nziza cane, ariyo yariko irabunguruza ibinjiza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bakaba rero kuri kino gihe bariko
barumvirizwa barakogwa ko iperereza bari mu minwe ya service de renseignement nyine iriko irabakurikirana kugira ngo hamenyekane n'abandi bahejeje kwinjira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bikugerako aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane ndabikebanuye naho ubutaha.